Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe kugirirwa ubuntu bwo guhagarara hano hantu ni ahantu hera. Kuza hano rero rimwe na rimwe biba biteye ubwoba, ariko iyo uje uvuga ikiri ku mutima wumva umunezero. Amen. Nezereje cyane n'indirimbo za Sparks, Imana ibaha umugisha. Iyo igihe bariko bararirimba nibajije mu mutima ati none ko byose babiririmbye nza kuvuga iki? Numva bariko bavuga jewe ko nababariwe, ko Imana yangiriye ubuntu. By'ukuri ndi hano ndi umuntu ashima Imana, nagiriwe ubuntu n'Imana. Imana yantoranije mu bantu benshi, ingirira ubuntu bwo kumva ubutumwa bwiza. Amen. Rero mbere yo gutangura reka dusome mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5. Itangiriro 6 umurongo wa 5 haravuga ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Amen. Rero nabayeho igihe kirekire, nubwo ntari mukuru cyane, ariko igihe nabayeho ngereranije n'imyaka mfite, nakibayeho mfite ubwoba bw'icyaha kiri mu mutima wanje, numva ntashoboye gutorera inyishu. Ati gute? Nabona kuva mvuka ababyeyi bambwira ati ja gusenga, ja muri Sunday school, ja muri korali z'abana, kora ibi n'ibi, kandi ibyo byose nkabikora, ariko nkumva n'ubundi mu mutima wanje haracari ikibazo c'icyaha. Nkumva iyo ndi jenyene nko ku mugoroba imbere yo kuryama, hagira nk'akantu gaca nko ku mabati, abantu bose ukumva ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ukabona ko atari jewe gusa, ahubwo abantu bose twari kumwe mu nzu bagize ubwoba bw'akantu gusa bumvise gaciye nko hejuru ku mabati. Rero nanje naryama nkiyumvira ati ngira nuko twese tugomba kubaho dufise ubwoba nk'ubwo kandi tuja gusenga. Ariko ico kintu uko nagenda ndakura niko nibaza nti mbega muri Bibiliya hoba hari abantu bemezwa neza ko bazoja mu ijuru, ko mbona twese buri wa Mungu tugenda imbere y'Imana tugafukama gusenga. Ibyo byanteye gutangura kumva ibintu byo gusenga atankomezi nyinshi, canke tuvuga imbaraga nk'Abanyarwanda. Inkomezi murakivuga? Numva atankomezi nyinshi nobishiramwo zo kubandanya kuja gusenga, kuko nabona yaba jewe yaba umwigisha asanzwe, twese twari dufise ikibazo c'icyaha, kuko amateraniro ntiyashobora guhera tutagiye imbere gufukama. Rero naje kugirirwa ubuntu, turiya dupapuro baduha tuje kwaduvatayizinga, jewe turiya nitwo twatumye numva ubutumwa bwiza. Amen. Abantu benshi turadusuzugura naje nkikabona naragasuzuguye, wanashima twarakazanye tugatereka ku kabati. Twe twahuye n'abantu bariko bagenda batanga udupapuro, tukabike hano tukashira ahantu ku kabati turabika. Papa yari pasteur ico gihe aragafata arasoma, abona baranavuga yuko aho hantu bigisha Bibiliya. Aravuga ati ko nundi aya masaha aba ari ku mugoroba saa moya mba nasoje akazi, nzogenda numva iby'aba bantu, kuko kari kanditse ko ngo secret de la repentance. Sinzi ko nokivuga, ariko ibanga ryo guharirwa ibyaha no kuvuka ubwa kabiri. Papa yaragenda atangura kwiga Bibiliya. Aho hantu niho hagenzi hano hari mu Burundi, ariga amara nk'amezi 3 yiga, arangije araza
aza atangura aya masaha yacu yo gusenga ku mugoroba, twumva atanguye kutubwira ibindi bintu bitandukanye n'ibyo yahora atubwira, kuko aya mezi 3 yaraturetse nta kintu yavuga, ariko arabanza we ariga, twumva atanguye kutubwira ati ntimukongeye gusaba imbabazi gutyo, ahubwo mumenye ko muri babi. twebwe abana ba pasteur turi babi gute? twe twama gusenga, turi batoya bari muri Sunday school, abandi bariko bararirimba, utubwira gute ko turi babi? Ati mwebwe muri babi. Adusomera hantu muri Matayo, kubera akanya gato sinza kuhasoma hose, ariko ni muri Matayo igice cya 5 guhera ku mirongo ya 20, hagenda havuga ukuntu Yesu wewe yaje ibintu byose abishira ku murongo. Yabishize ku murongo, avuga ati mwene data wundi niyagukubita ikofe mu musaya umuhindukirize n'uwundi. Aratubwira ati ubu wowe ko uvuga ngo uri umuntu mwiza, tega musaza wawe agukubite turabe, umuhereze n'undi umusaha agukubite turabe kubyemera. Ico gihe twese twaracecetse, tubura ico gusubiza, koko dusanga turi abantu babi. Wowe ko wita uwundi muntu ngo ni gifu, byanditswe nyene muri Matayo, ati ko wita mugenzi wawe ngo ni gifu, tuburya uba wamaze kumwica. Adutangurira gutyo, atwereka ukuntu turi abantu babi by'ukuri. Rero no mu buzima tubamo buri munsi, yagaruka atwereka ukuntu turi babi, agaruka atwereka ukuntu nubwo twoja gusenga, nubwo twokora imirimo y'Imana tugo twita ko ari y'Imana, ibyo atari byo biduha agakiza. Amen. Rero ndashima Imana gose, kuko nubwo byagoranye kugira ngo umuntu yigishe famiye yose, hariho abagenda bumva buhoro buhoro n'abandi bitashotse bumva, ariko nshima Imana ko naje kumenya ngatahura neza iri jambo riri muri Yohana. Tuhasome Yohana 3 igice cya 3 umurongo wa 16. Duhere kuri 14, haravuga ngo ari nakoze n'intumwa uwahabonye adusomere Yohana 3 Yohana 3 ahere ku murongo wa 14, ushoboye kuwusoma neza ikinyarwanda. 14 Amen. Rero iri jambo ni jambo rikomeye gose, kuko rivuga ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu bugaragu, niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, ngo umwizera ntapfe rubi. Ico gihe ariko aratwigisha, aratubwiye ati wewe uri muri inosi, urabona inzoka z'ubumara ziriko ziraza zikurya. Wewe warukwiye kugira iki? Wishize mu kibanza cy'aba bantu bari mu bugaragu, wowe warukwiye kuraba gusa ku nzoka y'umuringa imanitse. Ico gihe uyiravye, nubwo zozira rimwe ari 100 kukurya, ico gihe uzovuga uti sinshobora gupfa kuko hariho inzoka y'umuringa ndiko ndaraba. Yaradusobanurira, aratubwira ati uguma wibona ko icaha, uguma ubona wacumuye, bikagutera kumva wose imbabazi Imana, ariko ivyo wewe ntubirabe. Raba Yesu Kristo ari imbere yawe, nk'uko umurongo wa 16 uvuga ati
kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi nibwo rwatumye itanga umwana wayo y'ikinege ngo umwizera ntapfe rubi. Aratubwira ati impamvu aya majambo ndayababwira ndayafatanya n'iri ni kugira ngo ntihagire ikintu mwebwe mwibaza ko mwokora kugira ngo mushobore gukira suku iwanyu, ugukira kuva ku Mana, kuko Imana niyo yabwiye Mose ati shiraho iyi nzoka, kandi Imana n'ubundi niyo yazanye inzoka z'ubumara. Imana ishimwe. Rero ibyo utaza kubyumva neza azokwegera abapasiteri cyangwa abandi, ariko mu buzima bwa misi yose twige kugira iki, kuraba gusa ku nzoka Imana yateguye. Amen. Rero ndangiza, reka dusome mu Banyefeso igice cya 2 umurongo w'8 n'uw'9. Uwadufashije yadufashe. Amen. Rero ndi hano nshima Imana ko nakiriye ingabire y'Imana. Ingabire y'Imana itava mu bikorwa by'iwanje, ahubwo ibikorwa byakoze 100% kubwa Yesu Kristo. Nimba nawe utarasobanukirwa iyi ngabire y'Imana, hano hantu hari umugisha yuko ushobora kuhasobanukirwa iyi ngabire. Abantu rero bose bafise iyi ngabire uzosanga batakibaho baraba inzoka z'ubumara ziza kubarya, ahubwo baraba inzoka y'umuringa imanitse. Yesu abahezagire.